cyane indongozi zose z'igihugu cy'u Burundi kuko atandongozi zihari abene gihugu ntiboshobora kugira ico bakora kubera indongozi z'igihugu cy'u Burundi abene gihugu bose bagize ubumwe kandi murumva yuko bose bariko baradushimira arico gituma iki civugo twashimikiye ko ubu umwidegevyo mu vy'iterambere niko kwikukira nyakuri namwebwe rero umwe wese vyumve umwidegevyo mu vy'ubutunzi wewe nyene ni widegevya mu bijanye n'ubutunzi uzomenya ko wikukiye kuko igihe cyose uzobukizeye ubuzima mu minwe y'uwundi umenye yuko nta terambere uragira none rero kugira ngo tujane twese mu gihugu giteye imbere igihugu cifashe twese dutegeza gukora amaboko mu mpuzu dukore umwe wese yigabe kandi yigaburire ntagire ugira ubwo twaracerewe mugabo tugiye kwariha kwiruka kandi turazi neza ko igihugu cy'uburundi kizotera imbere kuko umutahe turawufise ni twebwe nyene n'ubu bwenge imana yaduhaye n'ubu iritunga kama imana yaduhaye ubu rero nahacu gukora nta byinshi no munsi mfise mvuga kuko namaze kubashikiriza ibyifuzo byanje guhera uyu munsi aricyo gituma nagomba gusubiramo kubifuriza umunsi mukuru mwiza wo kwikukira ku Burundi umunsi mukuru kuri mwese ndafise akanyamuneza ntangere ko kuba twifatanije n'abarundi bose cyane cyane abanyagitega kuri uyu munsi mukuru mwiza nkengurukiye mwebwe abanyagitega kubona mwaje kutwakira kandi uyu munsi mukuru tuwuhimbaje dubiza akanyamuneza kuko abarundi bashize hamwe umutego wa mbere bakavantara baduteze kwabaye ukuducamwe imice none uno munsi tuwuhimbaje abarundi twese turi mu runani kandi twese turi ku kivi tuwuhimbaje abarundi vyibonekeza neza kubu turi umwe kandi dusangiye gupfa no gukira ndabakengurukiye cyane kuko abarundi ubu barafise bwa buntu imana yaduha ubuntu bwo kwirema naho buri imbere y'ibibazo umuntu akigumya none rero ndabakengurukiye cyane fise kandi akanyamuneza kuko umunsi tuwuhimbaje uburundi koko bwarashinze icumu mu makungu burafise inshuti n'abagenzi nico gituma nagomba ndabasabe uyu mukunzi wacu yaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi mukuru mwese mumukomera amashi mukumushimira cyane nyenicubahiro mukuru w'igihugu ca Chad twebwe abarundi twese turahimbawe kubona turi kumwe uyu munsi kuza kwifatanya natwe kuri umunsi mukuru ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ubucuti buri hagati y'igihugu ca Chad n'igihugu cy'u Burundi turabizi yuko abanye-Chad baba indongozi baba n'abene gihugu ca Chad turazi ko bakunda Burundi turazi ko muri abagenzi bibihe byose hanyerera canke haduga turazi yuko turi kumwe none turakwifurije kuroranirwa ngaha muri iki gihugu cacu uratubonye uko turi kuko ejo wararonse akanya ko gutembera ndetse no mu mbari mu kigo iwacu warahabonye tukaba tukenguruke cyane kutatugayiye namwe bw'abarundi ndabashimire cyane
mwarerekanye urukundo muramwakira ntacyo mwamuhishije. rero ndabifuriza kwama mufise uwo mutima. Abatari babizi Uburundi bufitanye imigenderanire myiza n'igihugu ca Chad kuva mu 1970. Duhurije rero kuri vyinshi. Kuva ico gihe twagumye dufitaniye ubucuti. Mbere nagira ndababwire yuko igihe amakungu yaratugeramiye mu 2015, igihe bariko basaba ishirahamwe ry'umwe rya Afrika ngo burungike ingabo ziza gutera Uburundi, umukuru w'igihugu w'ico gihe ari nawe se w'uyu muvukanyi wacu niwe yaciye avuga ati mukarungika ingabo mu Burundi nanje nca ngenda gutabara Uburundi. None murumvise urugendo rwa mbere rw'umukwanguro kuva ahatanguriye amabanga atowe atanguriye ngaha mu gihugu cacu. Ibi byose vyerekana urukundo Chad ikunda Uburundi. None rero turamukengurukiye cyane. Nagira rero shishikare mbanza gushimira abasirikare mwumvise. Murazi yuko mu Kirundi tuvangwa inzu y'umugenzi, inzu y'umubanyi ngwihiye uraja gutabara kuko niyi wawe iba yegereje. Aha mu gihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo murazi yuko batewe kandi Uburundi buraja gutamara kugira ngo ibishikira igihugu ca Kongo ntibize bidushikire ejo. Rero ingabo z'Uburundi zarakoze birashimwa gushikaho mbere novuga nti umwasi w'igihugu ca Kongo yavuye atangura no guhigira Uburundi, muhora muvyumva, ariko turazi yuko dufise ingabo zihagaze neza. Ariko rero iyo abantu bariko barahiga namwe bene gihugu muri kanure cyane cyane mwe bwo gwaruka ukwikukira kwacu no gukingira igihugu, twese tugume turikanuye kugira ngo iyi ntambwe tugeze ko mwiterambere ntize yigere isubira inyuma. None rero muri abo bitanze kurusha abandi hariho Lieutenant Nderabakura Monfort. Uyu ni intwari koko, n'abasoda arongoye barabizi, ndetse n'abari mu migwi yindi yarabatabaye aragwanya umwasi gushikaho n'umwasi asigaye mwikugura. None rero kubera iyo mvo tugira tumuhe ikidari cy'iteka, ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwari. Nyuma tumuha akazamuzo k'imiliyoni 3. Ajida Nahimana Firme nawe nyene bari kumwe, bose barabikugura kungene bakora bitangira igihugu bongera bitangira n'abagenzi. Nawe rero Ajida Nahimana Firme turamuha ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwari, hanyuma tumuhe n'akazamuzo k'imiliyoni 2.
nababwiye yuko hariho uwundi rero nza kuvuga nawe n'uwundi yaje kutwitangira ngaha mu Burundi yitwa General de Brigade LH Aliyoni Samba. Abarundi benshi baramuzi, niwe yatwara za ngabo zo muri ONU zaje gufasha kugira ngo dukore izindi nzego z'umutekano mu gihugu twongere tugarukana amahoro. Yamaze igihe kitari mu Burundi, ubu rero yari yasavye kuza kuraba aho ingabo z'Uburundi zigeze kuko zabaye hazibona aho igipolisi kigeze, yongera arabe n'ingene tumeze mu Burundi, kandi ni wenyene yisabiye kuza. Niho twaca tubona yuko afise umutima n'ubu ku Burundi. Rero nawe twaciye tubona yuko akwiye koko kuronka ikidari c'iteka. Ico kidari rero kikaba ari kidari c'imibano myiza mu bantu c'intwazangabo. Nawe nagira shike ngaha kandi ndamwana ijambo nawe nyene agira ico avuga. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'honneur que je vais vous dire merci. Merci à vous, merci au peuple burundais. Je vais m'adosser sur votre dévouse pour vous dire ce que je ressens aujourd'hui. La paix, l'unité et le travail. C'est la paix qui m'a amené au Burundi il y a 25 ans, après les accords d'Arusha. Et j'ai senti avec les Burundais qu'on pouvait y arriver. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour aboutir à la paix. Aboutir à la paix, passer à l'unité du pays pour le travail. Aujourd'hui, j'ai vu une liesse populaire qui vous a accueilli et qui est en train de célébrer la fête de l'indépendance. Un peuple uni qui a fêté dans la joie cette fête de l'indépendance. L'indépendance que vous avez eue d'arrache-pied et qui vous permettra de travailler le pays. Vous l'avez commencé à le travailler. J'ai vu ce matin des jeunes qui naissaient quand je quittais le Burundi il y a 20 ans. Date à laquelle vous commenciez à réorganiser les forces armées, les unités, et à les unifier.
La belle troupe que nous avons rencontrée aujourd'hui, qui a défilé devant nous avec fierté et de manière énergique, montre que le travail que vous avez fait a porté ses fruits. C'est le résultat d'un travail d'unité et de réorganisation des forces armées. Je félicite ces jeunes et je les encourage à défendre leur pays pour vous permettre de les développer. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier le bon Dieu qui nous a permis de vivre cela et de vivre jusqu'à présent et de célébrer aujourd'hui. Vous remerciez, vous, Monsieur le Président de la République. Je suis témoin de ce que vous avez fait il y a 20 ans. Et je peux dire que nos espoirs qu'on avait à l'époque de vouloir faire la paix et de venir faire célébrer un jour, y arriver. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'honneur et de fierté. Merci aussi au bon Dieu qui nous a permis et à tous vos collaborateurs. Merci au peuple burundais. Merci à vous, Monsieur le Président de la République. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la présence de votre frère, le président Itno Déby du Tchad, ce qui est une marque de relations bilatérales qui doivent exister entre des pays africains qui doivent se battre pour que l'Afrique soit unie, plus unie, pour affronter tous les défis qui nous assaillent. Merci. Merci. Aussi, veuillez adresser à nos frères sénégalais et particulièrement au président de la République et lui adresser nos chaleureuses salutations. Merci beaucoup. Nawe jewe nagize amahirwe twarakoranye kuko ni jewe nari ndongo y'umugwi wa CNDD-FDD turiko dushira mu ngira amasezerano. Murumva ko twakoranye umwanya muremure turazinanye kandi twagumye dufitaniye telefone n'ubu rero murabona ko tukivugana. Nagira rero mu guheraheza subire ndabakengurukire cyane. Shimire cyane indongozi zose z'igihugu cy'u Burundi kuko atandongozi zihari abene gihugu ntiboshobora kugira ico bakora. Kubera indongozi z'igihugu cy'u Burundi abene gihugu bose bagize ubumwe kandi murumva yuko bose bariko baradushimira. Arico gituma iki civugo twashimikiye ko ubu umwidegevyo mu vy'iterambere niko kwikukira nyakuri. Namwebwe rero umwe wese byumve umwidegevyo mu by'ubutunzi wewe nyene ni widegevya mu bijanye n'ubutunzi uzomenya ko wikukiye kuko igihe cyose uzobukizeye ubuzima mu minwe y'uwundi umenye yuko nta terambere uzoburagira. None rero kugira ngo tujane twese mu gihugu giteye imbere igihugu cifashe twese dutegeza gukora amaboko mu mpuzu dukore umwe wese yigabe kandi yigaburire ntagire ugira ubwo twaracerewe mugabo tugiye kwariha kwiruka kandi turazi neza ko igihugu cy'uburundi kizotera imbere kuko umutahe turawufise ni twebwe nyene n'ubu bwenge Imana yaduhaye n'ubu iritunga kama Imana yaduhaye ubu rero nahacu gukora turi kumwe twese birashoboka. Imana ibahezagire mwese kandi umunsi mukuru mwiza.